Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV ni yambonesha kure imwe rudende yabemereye kujira bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino inkuru zivugwa mu vy'umutekano na politike ndetse n'izindi ziba zagiye ziratangazwa mu binyamakuru n'ibigarukwa ko cane n'amasoko yacu atandukanye canke si biba vyagiye biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Muri kano kanya ariko ngira tubanze tugaruke ku nkuru twaraye tubabwiye inkuru irabana n'icuka kibi ndetse no gukurwa kwa General Prime Niyongabo, ariko nanone umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca akaba yaranse gusinya kuri decret y'umukuru w'igihugu yasize ahaye Jules Ndihokubwayo ngayirungikire Gervas Ndirakobuca ayishireko umukono kugira General Prime Niyongabo akugwe mu mabanga, ariko Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika akaba yararahiye akarengwa ko atavyo yigeze yumvikana n'umukuru w'igihugu ivyo gukura General Prime Niyongabo. Andi masoko atandukanye akavuga ko General Ndirakobuca yoba yaragize ubwoba ko ibintu bishobora kuyangara mu gihe yoba hejeje gushira umukono kuri iyo decret y'umukuru w'igihugu yibogoza General Prime Niyongabo. We akaba yarabibonyemwo nko guta igihugu mu kaga kuko we yarazi n'ibiriko birategurwa vya coup d'etat, we akabona ko rero vyoba ari ukuvyunyura. Turaza kugenda tubigaruka ko tuze no kugaruka ku masoko yacu atandukanye ico avuga kuri ivyo bintu. Perezida Ndayishimiye ndetse n'abamuyoboka bakaba batazi ico bagiye gukora, ariko nanone ivyo navyo bikaba vyarabonetsemwo akagaye gakomeye kubona umushikiranganje wa mbere ashobora gusuzugura umukuru w'igihugu yamuhaye decret ayishireko umukono ariko ndakugarika kanga kuyisinya. Murazi ko havugwa ko General Bunyoni ari we yahora yanka gusinya amadecret y'umukuru w'igihugu kuko vyaboneka ko ariko arahangana na Perezida Ndayishimiye, ico Bunyoni atashaka Ndayishimiye ntiyashobora kugikora. Ndayishimiye yarashoboye kumwikura aramupfunga, ariko gukura General Prime Niyongabo bishobora kumuta kw'amazi canke bigata igihugu mu manga. None Ndayishimiye asigaranye nde mu butegetsi bwiwe nimba ibihanganye nka vyose bitariko biramwumvira biriko biramugwanya kuko bibona ko inyungu zabo zibangamiwe? None Perezida Ndayishimiye agiye kuvyifatamwo gute inyuma yaho decret ikura General Prime Niyongabo banse ko ishigwa ko umukono umushikiranganje wa mbere avyanse, ariko General Prime Niyongabo nawe yamaze kumenya umugambi wa Perezida Ndayishimiye wo kumukura mu mabanga? Ni giki Prime Niyongabo ariko arategura? Ivya coup d'etat vyavuzwe vyoba bigeze hehe? Se vy'ukuri Perezida Ndayishimiye arashobora guhangana n'ibi bihanganje vyose? Azobitsinda canke se ashobora kuhasiga gatwe? Bamwe bati Ndayishimiye natabitanga baramwitanga. Kuba hamaze kumenyekana amakuru y'ikurwa rya General Prime Niyongabo, Prime Niyongabo nawe niyicaye arazi ico gukora kuko arazi neza ko akuwe mu mabanga atakindi, kuko ni umusirikare akomeye, ntashobora kumugira umushikiranganje, ntashobora kumurungika mu butumwa hanze ivyo bahora bakora kuba generale baba bakuwe mu mabanga akomeye nkayo bakabajana mu buserukizi bw'u Burundi mu bihugu vya kure. Prime Niyongabo ntashobora kwemera ico kintu. Amasoko yacu atumenyesha ko Prime Niyongabo yashavujwe cane no kubona umukuru w'igihugu yubahoka kumukura kandi ari we yamukingiye agakingira ubutegetsi bwiwe mu gihe General Alain Guillaume Bunyoni yagomba kumutembagaza. Ariko nanone hakaba hari amakuru tumaze imisi turaronka ko uyo Prime Niyongabo ahejeje kubona ko ibintu bikomeye cane kandi ko agiye kubogozwa, kandi ko inyuma yo kubogozwa aca afatwa agapfungwa akabaza amanyanga yakoze ari umukuru w'ibiro vy'igisirikare. Prime Niyongabo ngo yoba yarahambije abandi bari mu mundwi wabiyita ko bari mw'iragi rya Petero Nkurunziza, abo nabo bakaba bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira bakureho Perezida Ndayishimiye bamuvane ku butegetsi. Gutyo rero uwo mudwi ukavugwa ko woba unari kumwe na General Alain Guillaume Bunyoni kuko vyamaze kuvugwa ko yatorokeshejwe ibohero kandi ngo azogaruka mu gihugu ari uko ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwamaze kuvanwaho.
turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu buryo bagidonido nishi cyane biriko biravugwa nicuka ca kudeta n'ubwoba bw'intambara n'ubwoba bw'uko amaraso ashobora gusubira kumeneka mu gihugu c'u Burundi n'ubwoba ko abagumyabanga ba CNDD-FDD bamaze gucanamwo abarundi ntibazi ico bagiye gukora ariko nanone hakaba haravugwa ibintu bikomeye cane ariko ngo ibintu biriko biraba mu gihugu birateye ubwoba ibintu rero biriko birakogwa mu gihugu kugira aba bategetsi bankishe abanyagihugu perezida Ndayishimiye harimwo nko gutuma igitoro kizimba ndetse kikanabura harimwo nko gutuma ifumbire itaboneka harimwo nko gutuma ibinyobwa vya Burarudi bitaboneka harimwo kubuza ko ivyankenerwa mu gihugu biboneka ivyo byose no kugira ngo ishavu ry'abanyagihugu riduge gutyo rero abazokora kudeta bazavuge ko babifatiye kukuba igihugu kirimwo akajagari kandi ugitwara adashoborera gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi nk'ubu turiko turavugana hari ubutumwa duhejeje kuronka buteye ubwoba ko igitoro coba kigiye gusubira kikabura amakuru rero adushikira akavuga ko imirongo y'imodoka itondeye igitoro yasubiriye kuboneka igitoro kikaba casubiriye kubura mu masitasiyo bamwe bakaba bavuga ko coba kinyegezwa kubera urukurukuru ko coba kigira gisubire kuduga ariko kuri nukuhe umushikiranganje Ibrahim Uwizeye akwiye gutanga umuco amasoko yacu avuga ko ivyo byose vyoba vyenyegejwe nyuma n'akarwe k'abategetsi kagomba ko ibintu biyangara mu gihugu maze igihe cyo gutembagaza ubutegetsi bakavuga ko umukuru w'igihugu vyamunaniye gutorera umuti ibibazo bihanze abarundi ariko nanone ivyo biriko biraba mu gihe umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ariko arazunguruka igihugu cose agenda aragirisha amanama mwijoro ari nk'ubutumwa bundi duhejeje kuronka mu gihe umukuru w'igihugu amaze iminsi 12 atari mu gihugu abarundi bakaba bafise ubwoba bibaza nimba umukuru w'igihugu yoba yarahunze niba umukuru w'igihugu afise ubwoba bwa kudeta nimba hari amakuru adahumuriza ko umutekano we utifashe neza abarundi bari mu kajembegete ntibazi ibiriko biraba mu gihugu wamengo igihugu ntikigira ubugitwara Reveriyano Ndikuriyo we ari ku kivi mu bikorwa vyiwe vya misi yose ariko nanone ubu butumwa duhejeje kuronka burateye ubwoba nko muri komine mu Ruta ngo baraye badatoye agatiro mu gihe rero ku munsi uno munsi bitegekanijwe ko Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD azoba ariko aragendera komine mu Ruta mu ntara ya Kayanza abanyagihugu baho bakaba bavuga ko baraye bataryamye kubera akajagari kembonera kure zibategeka ko bategerezwa kumwakira imbere yuko tubandanya n'ubu butumwa twahawe n'uno munyagihugu tubanze tubibutse ko muri ya nteguro yo guteza akajagari mu gihugu ngo imbonera kure zoba zarahawe itegeko ko arizo zizokoreshwa mu guteza akajagari mu gihe ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye buzabuhejeje kuvanwaho kandi ko umunyagihugu wese atazokora ivy'imbonerakure zimusavye ashobora kuzahura n'akaga izo mbonerakure zarahawe imyimenyerezo ikwiriye zarahawe imyimenyerezo y'igisirikare zarakoreshejwe amanama mwijoro muri make imyiteguro yose yaraheze kubirabana nako kajagari gashobora kwaduka imbere yuko n'amatora aba yo mu mwaka w'2025 ariko nanone ngo ivyo bikaba bitazorindira ko ico gihe hagera kuko biboneka ko ibintu byatanguye gukomera kandi izo mbonera kure zatanguye kwerekana ko koko ziri magabo tugaruke kuri buno butumwa bw'umunyagihugu yanditse mwijoro rikuze ati mwaramutse neza ubundi ko ndakwandikira magaze muri komine mu Ruta ni mu ntara ya Kayanza imbonerakure ziriko zirakira abanyagihugu imbonerakure ziriko zirararika abanyagihugu ku nguvu kuja kwakira umukuru w'umugambwe CNDD-FDD bakaba batanguye kuva isaha 7 z'ijoro nta muntu aratora gatiro batanze itegeko ko ata muntu numwe arekuriwe kugurura aho adandariza uyu munsi mwumve ako kamaramaza hama ngo inzara iraturembeje tuyiterwa nabo mbega ryaterambere rizoza gute twama turiko turata umwanya mu bitagira mvura ejo batubuze kuryama ku murango batubuze gukora twaragowe muri kino gitondo umunyagihugu w'imuruta nawe nanone yanditse ati aha muri komine mu Ruta ubuzima bwose bwahagaze kubera urugendo rwa Reveriyano Ndikuriyo abanyeshuri bose mu bo mu makomine ya mu Ruta nta numwe yize
izi saha tuvugana n'ubu niho akiri, nta muntu arengana n'utari muri uyo mugambwe ategekwa kujaho, nta wuzi ko Uburundi bwasubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Ubu rero ni ubutumwa twahawe namwe mu masoko yacu ariko ari ngaho imuruta, kubera ivyo bariko barabona biriko birakogwa kubera umugambwe CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo mu gihe bivugwa ko umukuru w'igihugu yahunze igihugu, mu gihe bivugwa ko umukuru w'igihugu abanyagihugu bamubuze, Reveriyano Ndikuriyo we arabandanya ari ku kivi, ariko arakoresha amanama mw'ijoro, ico agendereye ntawe ukizi, ariko ababikurikiranira hafi babona ko birimwo agahaze kandi ko ibingibi Reveriyano Ndikuriyo ariko arategura abarundi bazobona ico bizovyara. Hakaba rero hari vyinshi bigarukwako cane kubirabana nako kajagari kariko karatezwa n'izo ndongozi, ariko nanone tugaruke kubirabana n'ikurwa rya General Prime Niyongabo n'ibibazo bikomeye vyatanguye kwaduka nyuma y'aho umushikiranganji Gervas Ndirakobuca yankiye gushira mukono kuri dekret umukuru w'igihugu yasize kugira ayishireko umukono, gutyo Prime Niyongabo abe abogojwe mu mabanga amazemwo imyaka itari mike. Ariko ngo Perezida Ndayishimiye yagerageje kubogoza General Prime Niyongabo biramunanira, nkuko rero twabibabwiye ku munsi w'ejo niho hagiye amakuru ko General Ndakugarika yanse gushirako umukono. Twari tumaze igihe tubabwira ko iyo decret ye mukuru w'igihugu yayisize, ariko hakaba yaranse kuja habona kubera guharira ndetse n'impari ziri mu bihangange vya CNDD-FDD. Hari amakuru dufise yemeza ko Perezida Ndayishimiye ashaka kwikura ko General Niyongabo. Ayo makuru nyene aremeza ko abasirikare badashigikiye Prime Niyongabo, abasirikare bakaba bagiriza ubusuma bwinshi uyo abarongoye, kandi bakaba bavuga ko ari we yari yarabujije ko baronka agashahara kisununuye. Ariko vuba tukaba tuzogaruka ku nkuru y'abasirikare bapfunzwe bahora bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda. Abo nabo nyene bakaba bemeza ko bazira ubusa, ubusuma bwinshi bw'imishahara bukaba babushira ku mukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo. Abahinga bakurikirana iby'igisoda c'u Burundi bavuga ko hakenewe audite kukungene amafaranga y'igisoda akoreshwa, bose bakagaruka ku busuma bw'imonogoje mu gisirikare. Koko Ndayishimiye azoshobora kwikura ko we yabereye pare ku bugeni? Koko General Niyongabo yoba agezaho ashaka kwikura ko pare wiwe Gervas Ndirakobuca yoba yamaze kugangura akanka ingingo z'umukuru w'igihugu? Nimba Ndayishimiye adafise umukuru w'umugambwe ntiyumvikane n'umukuru w'igisirikare, akanyenyurana n'umushikiranganje wa mbere, azoba asigaranye nde? N'ubwoba bwinshi cane, kandi ibintu nk'ibi bivyara ikintu kibi cane mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ibihangange bica bicungana bikabana bimeze nka bugabo bwigaba, ariko nanone hakabura ufata ingingo zikiza igihugu. Perezida Ndayishimiye nukurinda cane kuko ibara rirashobora kugwa mu Burundi. Muti vyagenze gute? Intango ya vyose ni iyihe? Bimwe mu bihangange vyo muri CNDD-FDD ntibiriko bihuriza hamwe ko Perezida Ndayishimiye akora General Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vya gisirikare. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye biriko bimugora gufata ingingo yo gukura General Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vya gisirikare. Bamwe mu begereye cane umugambwe CNDD-FDD bavuganye ni radio YRP bakaba bavuga ko iyo ngingo yo gukura uwarongoye ibiro bikuru vya gisirikare yanse ko ishirwa mu ngiro kubera umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervas Ndirakobuca ngo yanse ko atera ko umukono kw'iyo ngingo. Muri kino gihe hakaba harindiriwe ko Perezida Ndayishimiye atahuka kugira hamenyekane ibigiye gukurikira. Nkuko rero ayo makuru yatangajwe ngo haraheze igihe Perezida Ndayishimiye ariko agerageza gukura umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo umugambi ariko akora ko agasha
kubera ko ibihangange vyamuvuniye akagohe k'ibara rishobora kugwa. Ayo makuru akabandanya, amakuru ava muri bamwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru amenyesha ko uwo mugambi Perezida Evaristo Ndayishimiye awumaranye igihe. Iyo ngingo ngivyo ngo nivyo vyatumye haba icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu hamwe na Lieutenant General hamwe na General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare, nkuko bimwe mu vyo batumvikanye ko ngo akaba ari ingene igihugu gitwawe na bimwe bijanye n'inyungu zabo. Umwe mu bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba amenyesha ko imbere yuko Evariste Ndayishimiye afata urugendo agana mu gihugu ca Cuba ku wa 10 Nyakanga 2023 yahamagaye uwujejwe ivy'igisoda ujejwe ivy'ingendo ziwe chef protocole. Uyo nawe ni General de Brigade Jules Ndihokubwayo, araheza amuha urwandiko yasize asinye rwo gukura Lieutenant General Prime Niyongabo. Ariko rero ku bwayo makuru nyene iryo kurwa rya Prime Niyongabo ryategerezwa kubanza kwemerwa na Lieutenant General Gervas Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, abanje nawe gutera umukono kuri urwo rwandiko. Amasoko ya RPA abandanya amenyesha ko Perezida Ndayishimiye yari yanabwiye uwo asanzwe ajejwe ivy'ingendo ziwe ko urwo rwandiko yorushira Gervas Ndirakobuca aruko umukuru w'igihugu yamaze gushika mu gihugu ca Cuba. Umushikiranganje wa mbere ngo amaze gutera umukono ku itegeko rikura Prime Niyongabo muri ayo mabanga, baca batwara bamwe mu basirikare bacungera ku kirimba kongereza umutekano wo ku radio na televiziyo vy'igihugu RTNB. Ariko General Jules Ndihokubwayo akaba yarungitse izo ngabo kuri RTNB, umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca atarashira umukono kuri iryo tegeko. Hagati aho amakuru ava muri bamwe mu basirikari bakuru ndetse akanemezwa na bamwe mu nzego zikomeye zo mwiperereza avuga ko igihe Jules Ndihokubwayo yakora ivyo yari yasize ategetswe na sebuja, yarazi ko umushikiranganje wa mbere aca atera umukono byihuse kuri urwo rwandiko rwo kubogoza umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto. Ibintu ngo vyahavuye bigenda ukundi, bikaba rero Gervas Ndirakobuca ngo ntiyemeye gusinya kuri rya tegeko ry'umukuru w'igihugu, maze acagira ko abwira uwo mugendanyi wa Perezida Ndayishimiye ko kubijanye n'iyo ngingo atavyo bigeze bumvikana. Aca mubwira ko yorindira bakazobivugana n'umukuru w'igihugu avuye mu rugendo amazemwo iminsi mu mahanga. Jules Ndihokubwayo akaba amaze kumva iyo nyishu ngo yahavuye yongera abwira abasirikare bari baje gusimbataza umutekano kuri RTNB ko bosubira ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ivyo iyongerezwa rero ry'abo basirikare rikaba ari naryo ryateye amakenga bamwe n'abandi banabonye imodoka za gisirikare zijana ibirwanisho bidasanzwe mu nyubakwa za RTNB. Ico gihe mbere hakaba harakwiragijwe n'ibihuha vy'uko hoba hagumvye kubitembagazwa ry'ubutegetsi. Biravurwa kandi ko Lieutenant General Prime Niyongabo yoba ashigikiwe cane n'ibihangange bitari bike vy'abajenero mu gisirikare no mu gipolisi, bose barwanye mu muhari CNDD-FDD utaraba umugambwe. Muri kino gihe hakaba harindiriwe ko Perezida Ndayishimiye atahuka kugira hamenyekane ibigiye gukurikira, ariko ubwoba akaba ari bwinshi cane ngo Perezida Ndayishimiye nawe akaba yaramaze kumenya ivyabaye. Ubwoba bukaba bwinshi kuko yarazi ko ivyo bintu bizogenda neza, ariko Prime Niyongabo nawe yamaze kumenya integuro yose ya Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yari yateguye kuko yarazi ko kubogoza Prime Niyongabo bishobora gutera ikibazo, arico gituma harungitswe abasirikare kumbonesha kuri radio vy'igihugu. Abo basirikare rero bakaba bari bagiye kongereza umutekano kuko ikurwa rya General Prime Niyongabo rishobora gutuma haba ikintu kidasanzwe mu gihugu. Amakambi acungera umukuru w'igihugu umutekano warongerejwe, ariko ngo hakaba hari amakuru yahawe Perezida Ndayishimiye ko gutahuka kwiwe birimwo agahaze kubera ko ibintu bishobora kumera nabi. Ishavu ryaraduze. General Prime Niyongabo afise abamushigikiye benshi, afise umugwi ariko arakorana nawo, kandi uwo mugwi ngo ukaba
kwitegurira ibishoboka byose kugira bereke Perezida Ndayishimiye ko atari we gihangange wenyene, kuko ibihanganye nka byose yamaze kubona ko ataco biriko biramufasha, gutyo nabo ngo bariko barakora kugira bamwereke ko vy'ukuri Perezida Ndayishimiye adashobora gufata umugambwe ngo awushire mu minwe yiwe, adashobora gufata igihugu yigenze nkaho ari we afata ingingo zose atabanje kugisha inama abandi bakorana. Gutyo rero bikaba vyaranababaje cane Gervas Ndirakobuca kubona uyu Jules Ndihokubwayo yazanira decret isinye ngo asinye mu gihe umukuru w'igihugu atigeze amumenyesha ivy'iyo ngingo. Gutyo rero ngo Perezida Ndayishimiye no gusuzugura inzego, no kuterekana ko ariko arakorana n'inzego, ahubwo buca afata ingingo uko avyiyumviriye atabajije abandi ba generale, arico gituma babona ko Perezida Ndayishimiye asa nkaho ari warongoye igihugu wenyene. Ivyo bikabashavuza rero ngo ari naco gituma bariko barategura ivyo kumutembagaza, kandi ngo ivyo integuro yavyo ikaba imaze kugera kure. Mu makuru yacu yo hanyuma turaza kugaruka ku bindi vyinshi cyane, ndetse n'urutonde rw'abagenerale n'abandi bategetsi bari guca bafatwa inyuma y'ibogorezwa rya General Prime Niyongabo. Turaza kubigaruka ko makuru yacu turiko turategura mu kanya gatoya. Karibuze.